kuko nimba bazoguhamagara mu ishengero nguze kubera uvuza neza kubera gusa ufise ingabire yo kugira ikintu no ngaho hanze ngaho atari mu ishengero hari abantu bavuza neza. Yego. Rero ikintu ca mbere cyo kugenderako ni mbega urazi Imana ku giti cawe. Nimba utazi Imana ku giti cawe uzokoreshwa n'ingabire gusa. Mbega abaririmbyi baratunzwe n'ingabire zabo. Si ibintu vyoroshe. Sinobesha ngo mvuge ngo urumva ngo ibintu bimeze neza. Rimwe rimwe bamavuga yuko abantu baba musiciens ari abantu batari serieux. Batazi ivyo barimwo. Ari abantu biyumvira gusa kuvuza ivyuma gusa. Abantu ataho barigeza mu buzima, abantu atabwenge bazi bwo mwishure, abantu baheba ishure bakaza kuvuza ivyuma gusa. Nimba uri umucuraranzi akora indirimbo mpembazamana, urufatiro rw'ivyo ukora nagakiza. Yego. Nimba ico kintu utaragikorerako, ico nugikorereko, kuko intahe yawe ni ikintu gikomeye cane. Shalom shalom kwa bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe bwakeye bivanye naho muherereye no mugiye muzorabira kino kiganiro cacu. Hama nkuko bisanzwe tubazanira abatumire batandukanye, bavuga butumwa, baririmbyi. Hama no munsi bikaba biri très spécial. Tukaba twabazaniye musicien. Eka tudatevye tumuha akanya yidondore, turamuha ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Ku mazina banyita iri imbere Farley. Yego. Nkabandi umucuraranzi nkuko mejeje kubivuga. Ncuraranga iyo bita inanga canke piano mu gifaransa. Yego. Nkaba nsanzwe ndumuhinyanyuzi w'indirimbo, indirimbo mpembazamana, ibyo bita production, producteur. Nkaba ndumucuraranzi kuva kera, haciye nk'imyaka uyu mwaka ugira 18. Ndumucuraranzi. Kuva mu 2007 gushika ubu ndacabandanya. Yego. Hanyuma naragiriye ubakwe byo gukoresha iyo ngabiri iyo myaka yose. Icambere nibaza ko cabaye cambere kikomeye kuri jewe karagakiza Imana yampaye. Uko byose nta murongo byabifise canke sens mu gifaransa, nta sens byabifise bidahagaze mu gakiza. Nico rero niyo ngabire Imana ya mbere yatanguye kumpa. Hanyuma uburyo nkoresha mu gukorera abandi no gukorera ishengero no kuba umucuraranzi umuhinyanyuzi. Yego. Murakoze cyane. Hama tukaba turi kumwe n'umucuraranzi akomeye imyaka yose. Hama kuba tazi Farley mbega ninde? Farley yavukiye mu muryango w'abana bangahe? Farley ubuzima busanzwe akora iki? Mbega arubatse? Tubwire. Murakoze. Yego. Jewe navukiye mu muryango w'abana 5, abarije ndi imfura. Wow. Nakuze nyine nk'abandi basanzwe. Nahejeje amashure mu 2018. Mpeza amashuri ya kaminuza nize amategeko, ibyo bita droit. Yego. Muri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma nari nsanzwe mfise ingabire yo kuririmba no kuvuza kuva kera ntaratangura no kwiga ibya droit. Natanguye kuvuza neza na neza mu 2006. Yego. 2006 ariko nari nakijijwe mu 2004. Nakijwe nkiri muto cyane, nkiri mu adolescent, umwana w'imyaka 11, 12, 13. Nari ndi muto cyane, sinovuga ngo nari nzi ibintu byinshi ugakiza. Ariko Imana yampaye iyo ngabire nayibonye hakiri kare ngikizwa. Hanyuma iyi myaka yose Imana imfasha gukorana n'abantu babikunda, abantu bari babifisemo uburambe ico gihe. Abaririmbyi batandukanye bari bazwi n'abatazwi, abacuraranzi bari bazwi ico gihe, ndabakuriramwo ndi umwana muto. Rero benshi muri bo baransumba imyaka 3-4. Jewe nje nari muto muri bo. Hanyuma niho nari ngitangura kwiga. Ubuntu bwa mbere nibaza ko nabana naragiriwe bukomeye ni guhura n'abaririmbyi bari bakomeye ico gihe n'ubu bagikomeye. Yego. Bamfashije bakamfata ukuboko. Aho novuga nk'uri byitwa Fortran bigira Imana. Ico gihe mu 2006 niho twahuye. Ngitangura kwiga ntazi no gufata inota na rimwe. Kuririmba nyene ngerageza buke buke niho twamenyanye. Hama n'abandi bacuraranzi benshi bamufashe ico gihe. Abacuraranzi bamwe bakorana no muri byitwa Dudu,
abakorana na Apotre Apollinaire ico gihe babaye abagenzi banje ico gihe isi imyaka 14 15 umva ko nari nkiri muto cane hama ndabandanya urwo rugendo ngenda ndiga ivyuma bitandukanye natanguye mvuza instrument abantu benshi batakibona muri iyi minsi yitwa percussion ama percussion twari utugoma dutoya tubiri dufatanye kubaza ama video ya kera ama concert ya Fortran amwe mu 2007 8 9 navuzwe tugoma tubiri hari bamaze kuzibona izo ndirimbo ziracana hari natanguriye muri ivyo ndabimaramo nk'imyaka itatu hafi 4 hanyuma mu nyuma ingabire irakura nja kuba umuririmbyi na bimwe bavuga ngo ni backing canke kuririmba uherekeza abandi baririmbyi ndabitangura mu 2010 hanyuma ndabibandanya imyaka hafi nk'itanu ariko hagati aho nagenda ndiga gitari ndiga piano gutyo gushika uno munsi mwanya muri ndamara ndi kuri piano nja no mu vya production no guhinyanyura yego aha tugiye ko wize droit ari byo bikoramwo canke ubandanya kano kazi nyene ka production canke kuvuza ivya droit ntavyo nakozemwo narahejeje amashure narakoze stage imwe ariko kubera nari namaze gutangura gukora akazi ko kumucuraranzi kuva nkiri n'umunyeshuri muri kaminuza nabandanije nkora ivyo nyene nsanga byo naho byanantwaye n'umwanya ivyo byatanguye ndirimba ari gukorera Imana bisanzwe bicika ingabire bicika akazi hanyuma ndabifatira umwanya wose ubona ivyo nkora gusa nta kindi nkora hama tubwire mbega Farley ubuto bwawe bwari bumeze gute dukunze kubona abacuraranzi kenshi b'ingoma usanga ngo mu buto bwanje nakunda kuvuza ibintu vy'uko mbega Farley ubuto bwiwe bwari bumeze gute je novuga ko gutangura kuvuza sinabimenye hakiri kare nakuriye mu muryango w'abantu basenga narabaye muri Sunday school nkiri muto naririmba muri chorale ariko sinigeze mbona ko ivyuma ari ibintu novuza ntavyo muri chorale ico gihe twari dufise piano gusa n'akagoma gatoya sinabona nzomucuraranzi sinakunda ngo ibintu ngo vyo kuvuza gose ariko nari nzi ko mfise ugutwi kumva nararyohererwa ndiko ndumviriza nkumva umuntu ibintu biraryoshe ntazi n'ingene vyitwa mu nyuma ukuntu navyisanzemwo nuko nivyo nyene nakubwiye yuko hari igihe ugendana n'abantu bimwe bavuga mu Kirundi ngo ubana na so nebe ugasonera nkawe rero abantu mujana abantu mugendana abagenzi ufise nibo batuma hari n'igihe umuhamagara wawe utaburawumenya neza ushika abantu mugendana bagutuma wugurura amaso ukabona ati bya bintu kumbe nivyo wanje ntavyo narinzi rero byagiye gukomera gutyo nkiri umwana nakunda narumviriza radio gose abazi radio kera radio y'igihugu Kabondo ngo shene ya Kabondo amakuru aheze sahindwe abantu bose barazi yuko amakuru aheze yasahindwe abantu baryamye hari uturimbo twaguma ducamwo twa kera tw'igifaransa tuya turimbo je nahora ndatwumviriza ntazi ko umunsi umwe umuntu akora umuziki mugabo nakunda kumviriza indirimbo zimwe muzo nahora numviriza nagiye kumenya kuzivuza mu nyuma haciye imyaka nkibuka ati indirimbo narayumvise nkiri umwana rero sinovuga ko iyo ngabire nayibonye hakiri kare ariko maze gushikana imyaka 11 12 niho natanguye kugerageza gitari gatoya birananira nibuka ko jewe nakirije muri Eglise Vivante muri Eglise Vivante bahora bigisha abana mu gihe ca vacances tugiye muri vacances abana bagende bugiye gitari jewe rero ndagenda umwaka nyene nakirijwemo niwo mwaka nagiye gutangura kugerageza gitari mbona abana b'abagenzi banje babizi hama jewe birananira igitari abazi by'umuziki hari note yitwa do niyo note ya mbere uherako do narayifashe ndayimara kindwi zitatu irananira abana bose barantwenga hanyuma ati kwa ndivyo sivyo wanje reka ndabireke hace nk'imyaka nk'ibiri kubera iyo ingabire ntuyihisha kandi ingabire irafurugwa iraboneka uko umwanya uhere iraboneka rero jewe après imyaka 2 yarabonetse hanyuma ntangura gutira gitari mu bagenzi muri quartier ntize gitari nkakorako nkaja muri chorale bakanyigisha nagaruka muhira nkatira muri quartier nkavuza buke nisanga rero nabibandanije
Farley watubwiye yuko uri uvuza indirimbo mpimbazamana. Mbega Farley bashobora kutubwira mu mwanya muto ya gusa intaye y'agakiza kawe. Mbega Farley tubona yakuze nk'uku yakijijwe gute? Intaye yanje y'agakiza ni ndende ariko ngerageje guca make. Jewe nasabye Imana yantoye nari umwana atekereza atari umwana b'abana bakuze bakubagana canke bagora abavyeyi. Jewe suko nakuze ariko nari mfise ico nari nasavye Imana umunsi wa mbere nkizwa kwari kugira umunezero wo mu mutima. Nari nakuze hariho ingorane zimwe zimwe mu muryango iwacu, hanyuma zituma nkura ndi umwana umenga arababaye, umenga ntaryoherwa, umenga yama ari wenyene. Hama igihe nkizwa mama wanje ari we yantwaye gusenga, hama nkafata iyo ngingo nayifashe rero na mwana mwita umwana 10 no mu myaka 11 12 ntubura bwiga ubutumwa ngo umenye ngo ubutumwa ngo umenye ngo agakiza niki, ngo Yesu Kristo ngo yarapfuye, ngo yaramfiriye, ngo ivyaha vyanje. Uri umwana muzo avuga ivyaha vyanje nakoze ibihe ko nkiri muto. Ariko ikintu nibuka ko nasavye Imana umunsi nkizwa, nasavye Imana ati nimba ibintu vyo gukizwa numva ico gihe bavuga ko umuntu akijwa ubuzima bwe buhinduka, ubuzima bwe Imana imugirira neza, Imana imuhezagira, Imana imuha umunezero, Imana imuha amahoro. Navyumva mu butumwa babivuga sinari bwabibone, nico gituma nico kintu ca mbere nasavye Imana. Hanyuma nsaba Imana ati ko numva ndi jenyene, Imana ndashaka muri aka gakiza umpe ikintu comba hafi, umpe nk'umugenzi, umpe nk'ikintu cotuma numva ndyohewe, nezerewe nkakinezerererwa. Hanyuma kubera nari umwana iryo sengesho niba ko nasenze isengesho ryari ry'umuntu yikunda. Urabona umwana ntamenya, navuze ngo Imana impe ibintu nzogira jenyene atawundi muntu izobiha. Rero jewe wamenga nishengesho rero egoiste, ariko navuga ati Imana mpe ikintu kizotuma numva nisanzuye, ikintu kiri unique ata muntu tugisangiye. Jewe nzogikora nkumva ntigisa n'ivyo abandi bantu bose bakora. Nasenze mvuga gutyo gusa. Hanyuma Imana ishabikoresha impiyongabire. Agakiza kanje bitwa ko nama nja muri korale ngo kugiye kuririmba gusa, ariko Imana igendera yanyigisha ijambo ryayo bukebuke, nkoresha yangabire ariko nguma no mwishengero. Imana ikandinda abagenzi babi, ikandinda kuja mu buhumbu canke kuja mu biyarura mutwe, inyicarika mwishengero, icinshira muri cercle y'abantu bambwira ubutumwa, banyigisha ijambo ry'Imana, banyigisha gusoma Bibiliya. Ntangura kuvyiga nkiri muto. Je nibaza ko abana ariko barakora nk'iki gihe nibake bagisoma Bibiliya y'ikirundi. Jewe mama wanje yanguriye Bibiliya y'ikirundi. Bibiliya y'ikirundi imwe ntoya, ifise amabu agomba gutukura guki isa na rouge ku ruhande. Iyo Bibiliya niyo nakuranye, irate birahera kubera narisoma kenshi nkaza ndayisura inyamo nkayandikamo. Hama Imana igendera nyigisha bukebuke. Ivyo ntarinzi nkiri muto, kurimbura ijambo ry'Imana, gusenga, kwisonzesha, mbega kuririmbira Imana ni sukurimba gusa so gupfa gukubita ivyuma, so gupfa mbega louange niki, guhimbaza Imana, gutazira Imana niki. Nagiye ndavyiga bukebuke kubera yo kugendana n'abakozi b'Imana ico gihe bari babimazemo igihe kandi bari babikora. Nagiye ndiga bukebuke, ngenda ndafashwa n'abagenzi banje, ngenda ndafashwa n'abapastori abakozi b'Imana twakoranye canke nakora mu bikorwa byo guca gufasha amashengero wabo, bagenda baranyigisha. Nivuga ko abantu mu bantu benshi bafashe uretse kuri Eglise Vivante aho nakuriye, ncanda na profita iyo occasion donse abantu muri Minervam Kigobe Eglise shengero Minervam byaramfashije cyane. Niho tukira abantu turabadoresa, twagenda kuvuzayo tukaja gufasha mu ishengero, tukibaza ngo turiko turaryoherwa tuvuza gusa, ariko bariko baratwigisha gukorera abandi, ko baratwigisha kubera umugisha abandi, bariko baratwigisha guca bugufi, bariko baratwigisha kumva ijambo, bariko baratwigisha guhimbaza Imana n'umutima, bariko baratwigisha yangabire ni gute woyikoresha kugira ngo uhezagire ubwoko bw'Imana, apana kugira ngo bakubone, kugira ngo wemeze abantu ko ubizi. Ni gute ingabire yawe wo kwigicerekeye inyifato caractère, ni gute caractère wifatanya n'ingabire yawe. Hama ni gute uwo umuntu abera icitegerereza abandi mu vyo ukora, ni gute yo kubaho uburongozi mu ishengero, ni gute ibintu nk'ivyo, ni gute basenga, ni gute bisonzesha. Urazi ko abacuranzi benshi bakunda vuga ngo abamizisi ntibakizwa,
yego ngo ntibakizwa ngo hageze ubutumwa baca basohoka yego ngo hageze kumva ijambo ry'Imana ngo uzubona bagiye ngo hageze gusenga ngo ntibigera baza rero ivyo ni ibintu ariko nigo rufatiro rw'umuntu akora mu ishengero ariko kugira ingabire ho ngaho hanze barafise ingabire kandi abantu bavuza ni benshi ku isi noneho ni benshi badusumvya no kuvuza umuziki ariko difference dufise nuko ivyo dukoresha ni ingabire Imana yaduhaye kugira ngo duhezagire abandi ntitubigira kugira ngo twiyemere ngo twishire hejuru y'abandi ivyo rero ni ibintu nagiye ndiga buke buke uko yangabire ikura ariko ni ijambo ry'Imana rigenda riramanyagura ya karaktere rigenda riranyigisha ingeso nziza rigenda rigisha kubana n'abandi niho rero agakiza kanje hakomere hanyuma kwigihe kigenda agakiza ntubiheza naho umaze imyaka 20 ukijijwe yego Imana ishobora kwigisha ikintu no munsi ukavuga ati iyi myaka yose nari maze ndiko ngira iki rero agakiza nikamenyerwa nta burambe bubamwo ariko nuko ushaka kwiga kubandanya urondera Imana gushasha uko utigeze uyimenya ego murakoze cyane ahama watubwiye yuko waririmba mbega Farley n'ubu aracaririmba ko tutamubona mu kuririmba bon ndacaririmba sindirimba kenshi ariko si kenshi cyane nkuko naho ndabikora kera kuko jewe nakuriye muri kohare nahagarara inyuma tabira mu bandi kandi ntaco byari bitwaye rero abarimvye bamwe barazi izo nkuru zo mu mashengero umuntu ihagarara inyuma acavuga ngo jewe nampagaze inyuma ngo ko mutampa mikro ariko hajya nyene niho ubanza kwigira hama kazokwegera imbere uko ugenda uregera imbere mu ngabire ariko ugenda uregera imbere no gufata microphone rero naramaze imyaka mpagarara inyuma ndateba ndegera imbere ndateba ndageraho nanje ndongora ishengero ndarongora ikorane no mwishengera aho nsengero no munsi ndumurongozi wa ruwansha rero kurimba sinabihevye sindabikora kenshi nka kera uko usanga cyane cyane ndiko ndavuza ivyuma ndiko ndavuza piano canke ndi muri studio ndiko ndakora indirimbo z'abantu sinkirimba kenshi nka kera mugabo ndacagerageza uri muri byose hama Farley tubwire urugendo rwawe rwa muziki rwo gucuraranga mbega vyatanguye gute gushika aho ushitse ubu urugendo rwawe novuga ko nkuko nariko ndabivuga kare natanguye mvuza igitari yego igitari kirananira kimaze kunanira maze nk'imyaka nk'ibiri ndiko ndagira numva umenga ntibicamwe sivyo wanje mu nyuma nsubira muri kohare ndirimba bisanzwe hanyuma nahora nkunda ingoma nico cuma ca mbere natanguye gukunda cyane kurusha igitari nakunda ingoma ariko nkabura aho ndayigira bona ingoma yita batterie hari amashengero bon kera ubuye byara amashengero yose arazifise ariko kera haraho wasanga amashengero ata batterie iriyo muvuza ingoma nyene zisanzwe ziyanyene z'ikirundi zisanzwe hanyuma natanguye gukunda batterie watanguye gukunda batterie yego ndaze kuyikunda ndondera ingenda yiga yego hanyuma ico gihe birangora kubera umuntu yanyigisha yari karaheza amashuri yiwe bambwira ati nta mwanya mfise uzoza uriga uraba gusa hama iminsi yose mwishengero nahagarara inyuma impande ya batterie nza ndaraba gusa avuza ndaba aho warungana gute aho nari mfise imyaka 14 ukiri muto nari nkiri muto cyane ariko nari mfise memoire ifata n'ingoga nararaba ikintu nkaba ndagitahuye niho rero ucubonera ko n'ingabire ibirimwo kuko ni ikintu ukora neza atanga uvu nyinshi zavuga ngo washizemo inguvu ariko uteza gukora nivyo ariko ingabire ituma vyoroha rero ntangwe kwiga ingoma niga ndaba ndibuka ko nigeze kuvuca ndavuze umunsi umwe wa muntu yahora ashaka kunyigisha asivye muri eglise ndavuze ijya mbere muri eglise ariko nubwo bwinshi ndajugumira amaguru ndavuza nabi ingoma nkagira ibyo bitamwa ama contretemps nkahusha abantu hanyuma ndibuka ko ico gihe hari umuntu yigeze kumbwira ati ibyo bintu n'ukuri woshaka ko bireba kuko mu ishengero byaragoranye batujya muntu vraiment yavugije nabo no munsi ntazosubira urya mwana reka urya mwana azobanze yige ariko nanje bari banteye ishavu ryiza yo kubandanya canguma mbandanya ingoma ndateba ndavuza mu ishengero hanyuma mpura n'undi mu bateri yarabizi kunsumvya camera nk'uvuye ku ngoma gato ariko ngiye muri quartier ntashi mvuye kuri eglise
nkaca nja kurondera gitari cya gitari nkaca ngenda nkasaba umugenzi ati ntiza ndagira uturirimbo niga abanyeka kanote kamwe nkaca ndagasubiramwo naja kwishengero nkaca mbaza umuntu avuze gitari kwishengero irya note bagira gute nataha muhira nkayisubiramo guki iminsi yose urana umwana akiri muto adahungabanywa n'ibintu vya adolescence aguye mu muziki nivyo nyene ukora iminsi yose jewe ca ndabigwamwo igitari nguma mbandanya ngira mu nyuma nja kuja kuri piano kuri piano ukuntu nabitangwe byari ibintu bitangaje kuko kwishengero ntibari bazi ko natanguye kwiga piano muri quartier muhira yego amafisa abagenzi twasengana muri quartier baba jeune twari dufise groupe turirimba hamwe hama bari bafise piano gusa nta ndi instrument bari bafise je sinakunda piano avuga ati piano nyene ukuntu imeze amatushe yera nayirabura mu menga ni ibintu birayobeye nyene mbona menga ntibiryoshe yego teka muga mfe kuvyiga mfe kuraba aba baranyigisha utunota tumwe hama ngiye gusenga kwishengero Fortune yari umurongozi wanje muri eglise ambwa ati ko numvise turiko turapima ivyuma wakoze ko kuri piano nta kuntu notangura kukwigisha ivya mbere tanti sawa twige ntangura kwiga rero ikintu camutangaza nuko nafata n'ingoga haciye indwi zitatu indwi ya kane nari ntanguye kuvuza mwishengero nkavuza indirimbo nkagenda ndiga nari umuntu akunda kwiga kandi kuva ico gihe naho haciye imyaka myinshi sindigera mpinduka ndacakunda kwiga yego ndacakunda guma ndondera piano ndayibandanya gutyo ushikaho iba instrument yanje principal yego ndayibandanya aho naho nabandanya ndanaririmba kuko narigeze kumara imyaka ntavuze ivyuma nyene iminsi yose ariko ndumuririmbye muri backing nkagira backing nkaja muri studio indirimbo zimwe zamenyekanye cyane ico gihe muri za 2012 2013 yego naraziririmvyemo indirimbo yitwa ntaco nzoba abantu benshi yamenyekanye ico gihe nari mu bayirimbye muri studio nari ndimo rero kurimba sinigeze ndabihagarika rero kwera wa muco gukunda kwiga no kubandanya ugenda n'abantu babizi nama numviriza ni gute norimba neza kurushaha ni gute novuza neza kurushaha nkaguma mbandanya mu nyuma nza kugenda ku guitar bass mu 2016 2016 bivuye nyene ku kuntu twari hari umugenzi twagira dufashe muri mariage yo yasenga ku ishengero ati mumfashe tugira groupe n'abandi bagenzi turi bane hama bacambwa ati wewe ko watanguye kugira bass uzovuze bass uririmba cugesha ntangura kwiga bass nza ndaririmba nkaririmba mu manza z'abantu mvuza bass hanyuma kubera yangabire nyene ni ibintu udashiramo inguvu nyinshi ariko ugasanga birikora agasanga urumva ico kwiye gukora urumva ata hano havuza gutya nta muntu yakwigishije by'ukuri ngo ndafise umuprofesseur yanyigishije ariko ukunda kurondera gushikaho rero mu 2020 2020 ntangura ivya production nari maze imyaka mvuza mu ndirimbo z'abantu abarimvyi batandukanye ngenda muri studio nkashamwa piano nkaca ntaha hama namubona muri studio menga biragoye imashini gutora imashini kugira amajwi gufata amajwi yego hanyuma mu 2020 neza na neza covid itanguye niho iriya minsi ya covid niho nanje natanguye kwiga production hanyuma yangabire nyene kwa kundi nyene siniga umwanya munini kuko nari nsanzwe mfise ugutwi k'umucuraranzi mwiza yumva hageze guproducer biroroha hageze kuvuga ati indirimbo tuyikore gutya tuyihinduye gutya amanote tuyahinduye gutya ubusanzwe ubizi mu 2020 ntangura production baba arimvye twame dukorana tubandanya dukorana mu vya studio indirimbo muri 2021 ndaproduce indirimbo yanje ya mbere yego nk'umuproducteur bati ya muntu uko twari tumuze yamavuza amapiano yamari ku ma stage mu mashengero canke mu bikorwa kanaka ariko arafasha avuza vya production navyo yabitanguye hama indirimbo za mbere natanguye gukora zirakigwa neza nazikoze mfise ubwoba bwinshi ibintu jewe ngiyemo ya mbere yari yitwa gute indirimbo ya mbere nakoze production yose nkayiheza jenyene yitwa imigambi ya Redemption Voice imigambi ufitiye imigambi imana ifitiye nta na kimwe co yitsinda iyo ndirimbo niyo yavuga ati niyo yatumye mpaguruka nk'umuproducteur hama iyo ndirimbo irakundwa n'abantu benshi n'abantu bamwe mu muryango iwacu batari bazi iby'umuziki bavuga banyandikiye ati indirimbo ni wayikoze nije nayikoze batoyi banje bavuga ati wa undi urakaze batera inkuru nyene ngo urakaze ariko
urumva niyo ntambwe ya mbere natangiye kugira nari maze gukora n'indi migwi bo Redemption Voice twakoranye imyaka myinshi mvuza gusa mu ndirimbo zabo atari jewe ndazi producer n'indi migwi za Victoria's Team za MTC zindi cyangwa ugasanga ama instrumentale bakoresha mu ndirimbo zabo nije nayabahaye gutyo rero iyo myaka yo kwiga yabaye imyaka yo kuvuga ati okay reka ntera intambwe ubwoba nkabureka nkabandanya gushika no munsi. Wow. Numva ari parcours ndende ahama watubwiye mu ntango kungene wagenda uriga mwishengero mbega hariho abantu benshi canke abapastori benshi bavuga ati ngo aba musiciens nkuko wabivuze ngo aba musiciens ntibakizwa ngo aba musiciens ntibakizwa umva ntibatekana mu mashengero ngo baregwe mbega wo bivuga kwiki kuri yo sije Jecho navuga kuri ico nuko hari ijambo muri Bibiliya nuko ntazi neza aho riri muri Zaburi bivuga ngo utoze indera umwana akiri muto niyo azokurana azoyigenderamo rero burya ikintu ca mbere cifatiro nagakiza ingene wakijijwe kuko nimba bazoguhamagara mu ishengero nguze kubera uvuza neza kubera gusa ufise ingabire yo kugira ikintu no ngaho hanze ngaho atari mu ishengero hari abantu bavuza neza rero ikintu ca mbere cyo kugenderako ni mbega urazi Imana ku giti cawe nimba utazi Imana ku giti cawe uzokoreshwa n'ingabire gusa rero nico kibazo cabaye mu bacuraranzi benshi abantu mu mashengero kuko bakeneye abantu bavuza kandi bafise ingabire rimwe baratora abantu bataravye intahe zabo ni muze kuko ishengero rakeneye abantu bavuza yo nta mu pianiste dufise nta mu batteur dufise uriya mu petit wabonye uriya abamwana bizi napfe kuza azobimenyeramwo rero ugasanga ntiwigeze ugira urufatiro ivyo ukora bifise urufatiro mu gakiza kuvuza mu ishengero kuko rimwe uzorabe kuva kuvuza hari umuntu avuza gutyo ukavuga ati uyu muntu biraho biraryoshe gusa n'undi muntu yavuza akavuga ati uyu muntu umutima wiwe turawumva ko urimwo umutima we urimo rero kuvuza n'umutima ni ibintu biva kuco wamenye gutazira niki guhimbaza Imana niki louange et adoration nkuko twana tubivuga ni ibintu abantu benshi batazi iki rero kiba kigoye nuko ubwo rufatiro abantu bataba bigeze baruronka bivanye n'ukuntu mu mashengero bataba barigishijwe ivyo ariko barakora ivyo ari vyo hanyuma ndibuka umugenzi kera ahora avuga ati turabantu bakijijwe baririmba ntiturabaririmbyi bakijijwe turabantu bakijijwe baririmba ingabire ya mbere Imana yaduhaye n'agakiza ica kabiri tugikoresha kugira ngo dufashe ishengero dufashe ubwoko bw'Imana dufashe ishengero rya Kristo muri rusange rero ica kabiri kigoye nuko abantu hariho ikintu citwa caractère abantu badaha agaciro bibaza ngo urapfa kumenya ijambo ry'Imana gusa ushobora kubona arizi ariko ingeso nziza ingene witwara rimwe bamavuga yuko abantu baba musiciens ari abantu batari serieux batazi ivyo barimwo ari abantu biyumvira gusa kuvuza ivyuma gusa abantu ataho barigeza mu buzima abantu atabwenge bazi bwo mwishure abantu baheba ishure bakaza kuvuza ivyuma gusa rero ivyo je nibaza ko nico kintu kuko iyo mentalite yamyeho kuva kera ivyo vyumviro vyamyeho kuva kera jewe ubuzima bwanje bwose nakuze ngwanya ivyo bintu uvuga ati n'uwundi munsi naho wosanga ntakivuza ivyuma twoganira n'ibindi bintu vy'ubuzima tukabivugako ntibisigura yuko umuntu atabwenga afise ariko bisaba ko uwo muntu abishaka avuga ati naho ntariko ndavuza mbe ndiko nkora iki ndi mwishure nkajewe nize droit urumva nuko twovuga ibindi bintu bijanye n'amategeko twobivuga sivyo kuko ndafise impamya bushobozi mu mategeko rero benshi mu bacuraranzi barasimbira mu kurondera ingabire ugasanga ikiramuha kumenyekana bikamuha amafaranga n'ivyo ariko akibagira ibindi bintu vyo mu buzima kuba umuntu kwitaho umuryango wawe kuba umwana ari responsable mu rugo kugira gutumwa kubaha abavyeyi gusenga ugafasha abantu ariko uravuza ushobora kuja gusenga bisanzwe namabwira n'abandi bacuraranze ati ikintu ca mbere cyo tumuja mu ishengero kanaka
suko hari amapiano meza n'ivyuma vyiza yego nuko gusa hariyo dabori ijambo mbega aho hantu ngiyeyo n'ahantu hameze nko mu ruhongore uragaburirwa ugakura nimba ugiye ahantu ukaba ari nk'igiti bakagitera ahantu camara amezi abiri bakaca bakirandura bakaca kugitera ahandi wumva uzopfa wame ivyamwa na rimwe niko no mu mashengero bimeze guhindagura amashengero angiye aha kubera nta piano nziza hari ngaha ngiye kwirondera hariya ugiye ukurikiye piano canke ugiye ukurikiye kurondera Imana rero benshi muri bo kubera ubuto kubera kutamenya kubera kudakikuzwa n'abantu beza bababwiza ukuri rimwe abacuranzi kenshi dukunda kwidoga ngo twebwe ntibaduha agaciro ngo nta kibanza baduha mu ishengero ngo turakora cyane tukaruha ngo ntibabona ngo ingufu ziko turashiramo ariko ikintu ca mbere mu ishengero wahamagariwe si kugira ngo abantu babone ngo uriko urakora ibintu kanaka ni kugira wowe ukorera Imana yawe ca mbere maze gukorera Imana yawe Imana nayo iratunganya ibikwerekeye Imana yararuranya ibintu vyawe kuko nawe witwareka ivyayo hama kuvyitwararika bisaba yuko ugira urufatiro rwiza ugira ama principe cyo bita ama principe nta muntu abaho akora ibintu atama valeur hagenderamo ntibikunda kuko wisanga uriko urahitanwa n'ibintu vyose ukubwiye nabi no musi pastor yavuze ijambo yambwiye nabi Jesse nzogaruka ajya misengero kacugenda urumva naka twabatubwiye ngo imisi uzanko tugire ngo jeune ngo yakaranje uko twisonzesha imisi 40 uciye nisonzesha imisi je bamaze gusa mvuze cyane itahira urumva ariko ivyo muri ko murakora ni ibintu vy'inkemo yego guhimbaza Imana gutazira Imana ni ibintu vy'inkemo urumva si ibintu byo gupfa gukubita gutya gusa ngo turime ngo biraryoshe ngo twatambye uno munsi ngo nahezagiye kuko abantu bakunda kuvuga ngo nagiye ngo munsi ngo bavuze ngo karimbo nkunda ngo nahezagiye objectif yacu nk'abacuraranzi canke abaririmbyi siyo kudigadiga abantu ngo baryoherwe urumva ngo baryoherwe mu bigumbagumba vyabo ni kubigisha ni kubazana kubegereza imbere y'Imana umuntu wese agahura n'Imana yiwe biciye muri ico gikoresho cyo turakoresha mba ariyo piano nico gitari rero nivyo hariho intahembi zabayeho mu myaka myinshi z'abacuraranzi twabibayemo tubikuriramwo niki hamwe mashengero kubera vyamaze kuba vyinshi bisigaye bone kumengana ibisanzwe ariko ico nobwira abantu nuko iyo umuntu adakijijwe ntakijijwe ingabire afise ni nini ntacu hazoza uyundi akore n'Imana afise ingabire kandi afise no guca bugufi no kumvira ijambo ry'Imana nico gikuru ntizotora abantu bose bapfa kugira ingabire ngo mwishengero ngo ntaco ngo nta na kimwe umuntu akaba mu vyaha ko nta na kimwe rero rimwe rimwe mashengero afise mu ruhara kuko atabwiza ukura abantu utinya ko umuntu azoca agenda ngo ntazosubira kuronka hamukareka ingeso mbi zikaguba mu ishengero aho uvuga ati abantu tubabwiza ukuri igikuru n'agakiza kawe rero n'abacuranzi natwe ubwacu turafise uruhara tugira kuko bamwishengero kuko uri kugaburira ijambo bamwishengero kuri kurakura uri kufise ico uri kuriga mu ijambo ry'Imana bamwishengero kuko ufise ico uri kurafasha abandi nimba ataco uri kurafasha abandi ukazopfa gukubita umuziki gusa imyaka yose rimwe rimwe bizotugora kumenya kuri n'umucuranzi akijijwe biragorana rero ni ivyo uruhara ruri kuri twese mu mashengero yigisha abantu natwe tumenye kurondera Imana no gukoza agakiza kacu imbere yo gushira imbere ingabire gusa ego murakoze cyane akabazo kanje akiwanje tubabona mu bitaramo byinshi vya gospel mbega hari uburyo mukuramo ico ni ikibazo gikomeye ko turetse no muri gospel gusa mu muziki wo mu Burundi canke ivyo bita industrie musicale yo mu Burundi ico kibazo camyeho mbega abaririmbyi baratunzwe n'ingabire zabo si ibintu vyoroshe sinobesha ngo mvuge ngo urumva ngo ibintu bimeze neza hariho intambwe nini tumaze gutera n'ivyo ariko kandi hari ahantu hanini tutarigeze rero jewe kubinyerekeye nivugiye Imana yarangiriye ubuntu vraiment Imana yarangiriye ubuntu cane ivyo nkora birambeshejeho kandi mu kubikora kugira ngo bikubeshejeho bikorana n'ubwenge so kuvuza ivyuma gusa ugira ubwenge kuko hari umuntu akunda kuvuga ati amafaranga si kibazo amafaranga araza iyo umenye ingene ukemura ibibazo by'abantu turonka amafaranga kuko twakemura ibibazo by'abantu turonka amafaranga kuko ngo turabana bafite ingabire ngo zisumba abandi oya
nuko dufite ico turiko turafasha ico kintu abantu bakakibonamwo ikintu gikomeye bakavuga ati ca kintu singabire gusa wa muntu yamaze kugira ubwenge bwo gukora akazi rero ni kwiga vyerekeye business kuko nivyo turafasha ivyo bita ministry tuvuga ngo gospel ngo si industry ngo ni ministry nivyo ariko byose birafise uruhande rwavyo tubikora turiko turakorera Imana ariko kandi Imana yahaye ingabire abantu kugira ngo abantu babeho bagukiwe babeho bisa babe bari epani ico nto kuba epani niwo kumwe Dawidi yavuze ngo Mana ngo ntuzonyemere ngo mbumworo kugira ngo nje kwiba ahubwo mpibimpagije kugira ngo sinze ndarinda kuca kurondera ngaho hanze ibintu ndabirondereye mu nzira zitarizo ahubwo mu vyo wampaye nyene ndabivyaza umusaruro rero je ndashimira Imana kubw'ivyo nivyo sinkora ivyo gucuraranga gusa muri studio cyangwa gukora indirimbo z'abantu maze igihe nkora n'ibindi bitandukanye bituma ntaguma muri studio gusa ndafasha abantu ndigisha abantu batandukanye ndigisha abana kuvuza umuziki ndigisha kuvuza piano ndigisha kuvuza gitari uretse ibyo gukora muri studio ndafasha abarimvyi batandukanye ama exercice yo kuririmba mu ma repetition y'ibikorwa bitandukanye sinzi ko mumaze igihe muyibona hari ico bita live recording kimaze iminsi abantu abarimvyi benshi bakora rero ivyo navyo ni ibintu bisaba umwanya bisaba ko indirimbo zitegurwa bisaba ko indirimbo amanote ukayiga ukigisha abandi jewe kenshi kubera mvuza piano hari akazina bakunda kunyita ngo MD gisigura music director uvuga wa muntu iyo hageze kuvuza niwe baraba ati tugire gute duherehe dutangure gutya ugasanga ndiko nkorana n'abaririmbyi batandukanye kugira ngo indirimbo zabo zifate iforoma kugira indirimbo yumva yasohotse kuri YouTube ntumenya hiba yatanguriye itangura turi babiri turi ahantu turi ku gapiano tuyirondera duswata twihenda amajambo twayahindura hanyuma tukayijana muri repetition zigakorwa amezi n'amezi hama indirimbo ikagira kugira iforoma donc ugo ruhande gose aho indirimbo bayavuye iyo processus yose nakazi kadasanzwe rero ako kazi abantu baratanguye gutahura naho tutaragira kure gose gutahura ko umuririmbyi ashobora gutungwa n'ivyo ari karakora umucuranzi ashobora gutungwa n'ivyo ari karakora ariko kandi kugira ngo bitungo biragutunze ni kukorana ubwenge kuko ni wasesagura uno munsi ugakora akantu kaguha amafaranga ejo ushobora kutazokaronka rero biga kubika biga kumenya ingene ukoresha mu buryo bwawe biga kumenya ingene ubana n'abandi ingene amafaranga yawe yakoresha biga kumenya gutungwa n'ivyo ufise nimba bikiri bike tungwa n'ivyo bike ntuzoze gukanga abantu ngo jewe umuntu akaze wiyemera ufise amafaranga atabiraronka kuko aho hanze iyo dukuze tugatangura kubaka ingo tukazorera abana abo bana tuzobareresha gusa ngo akira piano uvuze umwana azokura ati nzoja kwishuri gute minervare gute umwana azotaha saa sita ntazofungura mbega inzu ntuyiriha mbega amatara n'amazi ntubiriha ivyo vyose abantu baratanguye gutahura ko atari ibintu gusa vyikora mu ngabire gusa ariko iyo ngabire iteza guherekezwa no kumenya ko ico Imana yahaye abo bantu biteza gushigikirwa mu kubishigikira ntituvuga mu bintu vy'imwemu gusa nkuko navuga ni ibintu vyisha amashengero menshi kutavuga ibintu ududurirako kutavuga ibintu bibaza aho biri rero ikibazo aho kiri nuko abantu bava mu mashengero bakagenda bavuga ati jewe mbona umenga ndaza nkagenda nta n'uwundaba nta n'uwuzi n'ivyo mbayemwo reka ngenda aho hanze bampa udufaranga hama yamara gutwarwa no kudufaranga ingeso mbi zikaziraho abagenzi bawe bakaziraho hama umuntu ugasanga wa muntu ngo yaravuye muri gospel ngo asigaye ngo avuza ngo ngaha ngo asigaye ngo agendera mu ngeso mbi ngo asigaye ngo abimwe biyayira mu mutwe ngo asigaye n'iki kuko abantu bafise ibikomere bimwe bimwe batoye mu mashengero bakaba badashaka kuvyumva yuko ibikomere by'abantu biravugwa bivugwa n'iki bivugwa n'amajambo umuntu mubwira bivugwa n'ingene umuntu mufata abantu rimwe b'abacuraranzi kuko je ndababayemo igihe kinini nivyo ntibantumye singira ndababera umuvugizi ariko ndabizi ko nabibanyemo igihe kinini ntibaba bashaka ibintu vyinshi burya bashaka agaciro ni ikintu gikomeye rimwe agaciro nta mafaranga hagira kuko umuntu ushobora kumufata neza ugaha agaciro ico yakoze n'ico ari karabiwe mu bwami bw'Imana ukavuga ati uyu muntu
uno munsi ko yavuye kwishengero ku ruzuba rwa dimanche reka ndamuha afata agataxi kandi ndamuha anywa amata niyashika muhira ivyo ni bimenga ni bito ariko niho agaciro k'umuntu gatangura kubonekera hanyuma ntitube abantu birirwa nkuko mu iyi myaka yose byabaye mu mashengero ugasanga umenga hari impande zibiri ziko ziragwana kamenga abaririmbyi ngo twebwe abapastori ngo bari abaririmbyi ugasanga umenga turiko twubaka ubwami bimwe ariko umenga turi muri bras de fer jewe wayawe ugize uku ushugenda nawe ugize uku ariko ivyo ntavyo bitungura rimwe abantu baguye mu bikomere bakagenda ngaho hanze satani akabatora hama akabakoresha ibintu bibi kandi yari umuntu yari ari mu ruhongore rw'abana b'Imana yokoze n'ibintu bisumba ivy'ingabire gusa yofashe n'ubuzima bwa benshi rero ivyo vyarabayeho cane birababaje ariko ni ukubwiza abantu kuri bakamenya yuko ibintu bitikora yuko iyo umuntu yagiye gukora iyo ngabire yiwe na cane tumenye yuko ingabire ni ikintu gisaba ni ibintu bikorwa neza kuko turiko tubikorera Imana no ngaho hanze ku buzi busanzwe tuja gukora tukirukanga kugira ngo ukwezi guheze uzobona agashahara ibaze rero ibintu uriko urakorera uha umwami w'abantu mbega byo byose ibyo byohabwa agaciro mbega novugiriza neza ngaho hanze wundi muntu nkavuza nabi mu rushengero rero hariho ico no bita mu gifaransa culture ya excellence culture yo gukora ibintu umuco wo gukora ibintu neza cyane ni vyiza ko abantu bakora neza bashimigwa ntituvuze ngo jewe ngo utampaye yango sinzoza sibyo guciranira ntihaye muri entreprise ariko kandi abarongozi b'ibikorwa by'Imana canke amashengero atandukanye babone yuko ururunganwe ruto rufise byinshi bibakwega ngaho hanze cane bijanye n'uburyo n'ingene abantu babaho mbega ivyo bintu twobishigikira gute mbega ni gute twobona ko umuririmbyi ari umuntu afise ikibanza gihagije mu ishengero mbega wa muntu ngo yaduhezagiye uno munsi mbega ari gute nawe utomuhezagira ko yaguhezagiye nawe muhezagira hamuhezagize ari amajambo meza ari aho gaciro kandi umuhezagize n'ibifatika kugira ngo nawe azotera imbere mu buzima agera aho yigejeje rero abantu barabikeneye nubwo batabivuga nubwo ari ikiyago bitatu kinini tutohereza ngaha ariko abantu babone agaciro k'abantu kari mu kuntu bafatwa mu bifadika n'ibidafadika ivyo byose rero mu mashengero ntavyo tuvuga gose ariko birakenewe kugira ngo wa muntu yisunure wa muntu azogaruke kuvuza kwa Mungu ukurikira bati nateguye indirimbo nakoze kugira ngo ntange ibintu vyiza kubwicubahiro c'Imana turashimiye cyane uvuze ibintu bikomeye cyane rero kuri wewe kujya usanga abamizisiya kenshi turi mu mashengero tubibona kenshi ugasanga avuze ati kugira ngo avuze atangure kuvuza muri eglise bavugana ibeyi urumva namba uzurampaya ku kwezi uzurampaya bakavugana mbega ivyo birakwiye nk'umuntu ariko arakorera Imana cyane ivyo nibaza ko coba kiganiro kirekire ariko ico umuntu yotabura nuko n'ijambo ry'Imana rivuga ati bana ukwizera wamenye abari kugenderamo aho ugeze abari kugendera burya ntitutabura twese ibintu co kimwe ariko hariho ibintu ngenderwaho tugenderako iyo uhamagaye umuntu ngo aze gucuranga mu ishengero hama agatangura kubwira amafaranga bisigura yuko ikibazo nuko uwo muntu atazi kimusunikira gukora ibyo agira akore kuko n'imbere yuko amafaranga aza wokoreye ishengero wofashije ibyo turiko turakora tubyita ministère canke tubyita gukorera abandi iyo ngiye mu ishengero singenda ndondera inyungu zanje jenyine ndondera inyungu z'abantu benshi y'ishengero ryose muri rusange rero twaramaze gufata amashengero samashira hamwe nkaya yandi tuzi amashira hamwe akora business akora ivyashara rero kugenda uvuga ngo kontra ngo jewe ngo munshaka ngo mutampayaya bivana n'umuntu wese uko abibona ariko nibaza ko ikinsunikira gukora ivyo nkora si amafaranga burya amafaranga ahora aza mu nyuma ariko nabanje gukora
ico numva mu mutima ko gikwiriye kubw'ishengero. Hanyuma aho mvuze ku bacuraranzi bamaze kubigira, nivyo n'umwuga turabikora nk'umwuga, ariko bamaze kubigira ibintu urukundo. Amafaranga si mabi, buryo ikintu kibi ni urukundo rw'amafaranga. Niko na Bibiliya ivuga. Bavuga ngo urukundo rw'amafaranga niwo muzi w'ibibazo byose. Ni urukundo, ni ukuvuga kuyakunda ukarenza, ukarenza, kandi ari amafaranga n'igikoresho gisanzwe twese dukoresha mu bintu bisanzwe. Rero ku bacuraranzi n'ivyo nababwira, genda gukorera Imana, ugende gukorera Imana, genda gusenga. Burya no kuwa Mungu ntuvuge ngo ngiye kuvuza, ubati ngiye gusenga. Ngiye gusenga. Hanyuma uhejeje mu gusenga kwawe uriko urakoresha ingabire Imana yaguhaye nk'igikoresho kugira ngo gifashe abandi. Kurya umuntu wo muri protocole atavuga ngo ngiye kwakira abantu kuri eglise, oya, uvuga ati ngiye gusenga. Hanyuma ugeze gusenga bati ico mwishengero mfasha abandi, kuko niyo sanse y'ishengero. Burya ishengero no kuvuga urukundo gukorera abandi, gukorera abazimiye. N'umundi ishengero nimba ariko rikora ibyo, ariko uryoherwa hagati yacu gusa ngo turyoherwe, tuvuze umuziki uryoshe muri twebwe, usanga tuba turahusha intumbero. Intumbero y'ishengero ni uko rifasha abandi bantu bo hanze. Muri uko gufasha rero tubafasha kwegera Imana biciye mu guhimbaza no gutazira, ubafasha mu kwakira abantu muri protocole, ubafasha mu gufasha abana muri Sunday school, byose no gufasha. Rero ico rero abantu benshi bihendera ko mu mashengero canke badafata kumwe, nuko twamaze kuvuga ngo langage, ngo kwitanga, ngo gufasha n'amajambo yamagaruka, kuko ni ibintu twama tubona ngo ntaco nguze kuza ngo nukwitanga gusa, sivyo? Hanyuma iyo umuntu amaze kumva gutyo aca avuga ati ndaza gutaha nta nuza kumenya n'ivyo nakoze, ntaco nze gusa mvuze, bo umenga ugiye kunezereza abandi bantu, wewe nawe nta numwe ariko arakwibuka. Rero ibyo tuvuga ati ico abacuraranzi abatahuye iryo banga, abacuraranzi b'ukuri bazi ico ari cyo guhimbaza no gutazima, ico baharanira ca mbere si amafaranga, baharanira gukora ibintu vyiza, baharanira no gukorera ishengero. Hanyuma ica kabiri kija ku bakozi b'Imana no barongoye amashengero. Mubonye abantu bariko barafasha muri ico gikorwa, surtout ari igikorwa atari gito, kiruhisha mu buryo bw'umubiri physiquement, kiruhisha mu bwenge. Bana abantu bavuza ivyuma, bakoresha amaguru, bakoresha amaboko, ugasanga yagize ruwanje twatambye igisirimba vyashushe, umuntu yabiza kuya n'agashati katose. Ni ibintu bisaba ubwenge, ntibisaba gusa ingabire, bisaba ubwenge, bisaba ko akoresha ubwenge, ararondera, aragenda muhira kiga. Mbega ico cuma vyapfuye kuza gutyo nyene? Mbega ivyuma mwishengero ushobora kuba bihari, ariko hari n'abantu bafise ingabire baguze ivyuma vyabo. Mbega iyo piano yavuye hehe? Nayiguze mu buryo buvuye hehe? Rero nuko mu mashengero baha agaciro aba bakora igikorwa mpimbaza, abacuraranzi n'abaririmbyi. Bagataha abantu bariko barakora bararuha. Mbega yoronka amazi yonaronka n'amazi yo kunywa, mbega yotaka akazuba nikamwice, mbega nkamwe vyomugora ukwezi guheze ntaronka yo riha akaroye. Mbega ni gute ishengero muri rwa rukundo nyene. Burya n'ibintu bisunikwa n'urukundo, nimba bidasunikwa n'urukundo amashengero acaraba neza ivyo barimo. Kuko igitumuha uvuga ati uzoza uraza gufasha ishengero, tuzoraba ingene tuze turategura ingene utazobura ingene utaha, ingene tuzoronka amata uzoranka utashe, hanyuma tugushigikire no mu bindi bintu byo mu buzima busanzwe. Ndazi ndafise abagenzi benshi bakuze bagaheza amashure kubwo gutahura ko abakozi b'Imana b'abapastori babo babwira ati nukuri ntugende gutyo mwana, ntuzohusha intumbero yawe y'ubuzima ngo wamuraza ngaha mwishengero gusa, ahubwo reka ndagufasha mu bindi byo mu buzima. Genda wige, akamurihira secondaire, akamurihira za university, amafaranga atari make. Hamugasanga umuntu yarabivye mu buzima bw'abo bantu. Burya abakozi b'Imana ico boke gukora no kubiba, kuko uzobisarura muri ubu buzima canke mu buzima buzokurikira. Ariko biba muri abo bantu bakiri bato, rimwe batazi, bataragira ubwenge bwinshi mu by'inkemu, ariko bafise ingabire zikomeye, babibemwo kubigisha. Bigisha ibyo bariko barakora. Mbega nigiki kigutuma uzi iminsi yose muri repetition, muri weekend ariko iki wama ku rushengero? Abajene benshi abari mu makorale barabizi, birirwa yo munsi wose bagataha ku mugoroba.
yego ndiko kubera wirirwa ngaho utirirwa mu bindi uriko ukora ikintu ni ikigusunika n'igiki hamaje kuba bamwe inyigisho z'ukuri babibemwo ibintu bifadika bashigikire bega ntazogware ngo arembe hama umwana ugasanga yararemvye mwishengero nta nayambo birababaje burya ivyo nivyo byatumye abantu benshi bakomereka bagakomerekera mwishengero hanyuma kuko satani byoroshe gufatira abantu aho bakomerekeye akaca baterura akabatwara ugasanga bageze kure mu bibi bari kuba bashitse kure mu ngabire rero ico kintu nico gutahura ku mpande zose ku mpande yo gushigikira abantu ku bw'ikorwa bakora gisaba ubwenge gisaba umwanya n'abaririmbyi gushigikira igikorwa c'Imana batarinze barashira imbere ngo bingwana amafaranga gusa kuko ntizobibaye byo guciranira nkuko tubibona ngaho mu isoko uja kugura ikintu ariko suko bimeze murakoze cyane hama mumaze gukorera gospel mu Burundi gihe kinini ya cyane umwanya munini ya cyane ngira akabazo gatoya ni kuki amashengero yo mu Burundi kenshi usanga baririmba cyane indirimbo z'ibindi bihugu ugasanga mu mashengero turirimba indirimbo cyane z'ahandi hantu z'abandi bihugu mugo ugasanga ntiziriko indirimbo z'abarundi ntiziriko zirakoreshwa mu mashengero mbega nka wewe ubivuga kwiki ni gute bimeze ico ni ikibazo gikomeye kiboneka muri iyi myaka kenshi ugasanga turakoresha indirimbo atayizi iwacu kuririmba indirimbo burya atarizi iwacu ntaco vyari bitwaye ubwavyo kuko guhimbaza Imana ntibiraba ngo indirimbo yanditswe na naka ngo ava muri iki gihugu indirimbo y'Imana n'indirimbo y'Imana ariko ikibazo gihora kiba nuko twirengagiza indirimbo zakozwe n'abantu biwacu tugakoresha izindi nubwo izo zindi zoba ziryoshe ariko kandi bisabwa yuko dushigikira abakoze izo ndirimbo mu kuzikoresha mu mashengero burya indirimbo z'abarundi si indirimbo zibishe ni indirimbo ziryoshe cyane burya abarundi n'abantu bafise ingabire muzobaza ahantu hose muri aka karere turimwo mubaza ati abarundi mu gucuraranga no kuririmba barazwi hose aha mu karere muri East Africa yuko ari abantu bafise ingabire zikomeye ariko mu mashengero ivyo ni ibintu rimwe nama ndabivuga umuzi w'ibintu umwe ruvuye bukuru gakwira ahantu hose hari ikintu abakozi b'Imana bokora gusa bo nyine bagahindura ingene ibintu bigenda sibyo kuko bafise inguvu mu majambo bavuga n'ukuntu bigisha bavuga ati uno munsi reka dushigikire naka uno munsi mbega naka yagize concert canke naka yagize live recording ahantu mbega ni gute abakozi b'Imana twogenda twese tukaza gushigikira naka hanyuma no mu mashengero yacu tukabivuga ati yemwe shigikira yemwe korale genda muri studio musohora indirimbo zanyu nizo tuzoririmba burya hari amashengero ahora bikora ugasanga indirimbo rimwe nta n'uburyo bwinshi baronse bwo kuja muri studio ngo bazisohore ariko indirimbo ziraririmba mu ishengero ni ibintu biryoshe cyane kubona kuko bavuga ati abantu biwacu tubashigikira wico kibazo nk'ikino muri gospel gusa kino ngaho hanze mu ndirimbo zindi atari za gospel kuko bamvuga ngo abarundi ngo dukunda ibintu byo hanze rero gukunda ivyacu ni umuco dutegerezwa kugira sibyo hanyuma natwe mu vyacu kugira ngo twe tubikora reka nivuge nk'umunyanyuzi twe dukora indirimbo zisohoka abantu bazokumviriza dutegerezwa kuzikora mu buryo bwiza mu buryo bwo kuduza urugero mpuzamakungu ico bita standard urugero indirimbo z'ibindi bihugu zigezweko atari uko ziryoshe kuzirusha ahubwo uko ubuhinga n'uburyo bazishiramo busumba ubwo twebwe dushiramo rero ni ikintu cyo gushigikira kiva mu barongo y'amashengero kiva no mu butegetsi bw'igihugu kuko indirimbo zacu burya muzorabe indirimbo irashobora gukoreshwa ahantu bigatuma imenyekana cyane kuko vyose bikorwa n'abantu batuma izo ndirimbo zivuga zikorwa n'ibinyamakuru zikorwa n'izi imbuga zo kuri YouTube n'ahandi hose zikorwa na promotion y'amaradiyo n'amateleviziyo ayo yonyine arashobora gutuma indirimbo zo ngaho iwacu zivuzwa cyane kandi zikanakundwa burya hari indirimbo tutazi tudakunda kuko twazumvise ntazo twumva burya indirimbo zisohoka mu masitudiyo ni nyinshi cyane mugabo izo twumva ni zike kubera iki kuko dusaba yuko abantu burya naho abarivyo bataronka uburyo bwinshi bwo gushira muri promotion nko mu bindi bihugu
ariko turakeneye gushigikirwa tukapushinga gerageza reka iradiyo kanaka igashigikira abaririmbyi kana kuzivuza abantu bakazumva ujye uzorabe n'indirimbo abantu kugira bayikunde hari n'indirimbo itabiryoshe gose buryo ubona ko nyine amatwi y'abantu atandukanye ariko n'indirimbo itabiryoshe gose ariko iryoshwa nuko wabaye wayumvise kenshi canke kuba expose ukaja mw'ibararo ukumva ya ndirimbo iguma ivuga ahantu hose ugiye bati nawe utabuyikunda bihera yakugiyemo rero ivyo ico gikorwa n'abantu sitwa bari ivyo tubikora ariko natwe turafise uruhara tugiramwo ibinyamakuru bifisemo uruhara mu mashengero kuko ijwi ry'abakozi b'Imana rishika kure boshigikira ivyo bikorwa ushiramwe uburyo bufadika kuko gukora indirimbo birazimvye burya birazimvye ko ubuhinga bukoreshwa burazimvye ivyuma dukoresha si ivyuma twikorera ngaha ni ivyuma bigurwa amafaranga menshi kuzishira ku rwego mpuzamakungu burya abakora amasanamu twese natwe dukora uruhande rwa audio wo kumviriza gusa abakora amasanamu nabo bashiramwe uburyo bwinshi ivyuma bakoresha birazimvye cyane rero kubashigikira canke kuko muzonarabe abarongozi barongora louange ya adoration mu mashengero nabo babifisemo uruhara yego kuko ashobora kuba tumviriza n'indirimbo n'imwe y'ikirundi we akamenya imviriza indirimbo z'ahandi hama izo ndirimbo yumviriza z'ahandi nizo azana mu ishengero yego hama iyo ndirimbo ayitanze abakristo nabo nta kabi kabo ibyo ubahaye nibyo bakiye hama urashobora kubakundisha indirimbo canke ukanabibagiza n'izindi zisanzwe zihari rero dufise indirimbo z'ikirundi nyinshi nziza uhereye ku bantu badutanguriye imbere umuntu nka Apotre Apollinaire yanditse indirimbo z'ikirundi nyinshi ziryoshe burya indirimbo za negera intebe yawe za kiriya gihe imyaka ya 90 abantu ntibakiziririmba ariko n'indirimbo zifise amavuta n'indirimbo n'amajambo meza n'amajambo y'ikirundi yanditse mu kirundi urumva hariho na cane uretse no gukunda indirimbo zacu gusa no kuryohererwa igihugu cawe yego ibyo bita patriotisme no gukunda igihugu buryo uzoraba ngaha mu buri bihugu byacu bibanye n'abantu bashira mu buryo bwinshi n'ibyo ariko n'abantu bashigikirana umuntu yivuga ati jewe ndasohora indirimbo yanje ngira amasanamu ukazubona babaririmbyi bose bagenda nibo bari ku ntebe za mbere apana abapastori ugasanga babagenzi banje bagenzanje babaririmbyi b'abarongozi babaririmbyi nibo bari imbere gute ugasanga kuma rezo kuma YouTube n'ibindi barashigikiranira muvuze indirimbo ya naka ugasanga yagiye kuririmba yagize video ariko aranayiririmba we si yiwe ariko we kubera afite abantu bamukurikirana menshi ugasanga indirimbo zikundwa gutyo indirimbo ni kwivuza no munsi ejo kangahe kenshi rero uruhara rufise twese ariko na cane abantu bari hejuru yacu mu mashengero abarongozi bo mashengero indirimbo z'ikirundi ni nyinshi nukuri ni nyinshi zirahari abo mu binyamakuru muzitwumvishe zasohotse muzitwumvishe tuzumve kuko zirahari hanyuma abantu bazikoreshe mu mashengero naho abakozi b'Imana bashigikira abaririmbyi babo banabafashe no gushika kure mbega kwego twumviriza iby'abandi hanze kubera ko ibyo bacu tubitwara hanze ngo nabo bavyumviriza ni gute twufata indirimbo zacu tukazitwara muri ibihugu bibanye no gushikira n'Iburaya ntidufate indirimbo z'abarundi ngo zumvirizwe na diaspora gusa y'abarundi iri Buraya gusa muri Canada n'ahandi oya ni gute zoshika kure icanyuma nohereza ko nuko hari ivyo bavuga ngo ururimi ngo indirimbo ngo z'igifaransa ngo z'igiswahili buryo ururimi si barrière kiretse ushatse kwigumiza ahantu hamwe ariko umuntu akora indirimbo z'abarundi ufise abantu ufise audience uri kuraha kuha audience y'abarundi canke abanyarwanda bumva ikirundi canke n'abandi bose ariko ntugarukirize ngaho kuko gushikira abantu benshi kurusha bisaba yuko wiga n'izindi ndimi burya sinzi ko mumaze kubona indirimbo y'igiswahili kuba yumvirizwa n'abantu benshi ngaha mu karere kacu abumva ikirundi canke ikinyarwanda hafi n'abantu basha nk'imiliyoni 30 yego ariko ururimi rw'igiswahili rushobora kumvirizwa n'abantu miliyoni 200 n'abantu benshi rero suho gusa ngo dushikane kure ariko kandi indirimbo zacu uriya muntu n'umurundi yatwaye ururimi rw'igiswahili riko rivuzwa na Nairobi muri Kenya ivyo ni ibintu rero duteza gukorera ko twebwe nk'abaririmbyi ariko kandi nabo bose navuze babifise mu ruhara bagakora igikorwa cabo murakoze cyane hari video
twabona ama réseaux sociaux twigeze kubona ama réseaux sociaux mu mezi aheze ya Apotre Gitwaza avuga ku bijanye n'aba musiciens bambara amahereni canke abafise amadred ibintu nk'ivyo abambara amadeshirire biki vyuko nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi no iherene rivuze iki arishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbati tahi wabo icyo ngeyo nta mwana w'umuhungu wemerewe kuzaririmba afite amarasta ya misatsi y'amarasta no ari amarasta ni dini yitwa rastafara. Mbega wewe kuvyerekeye ivyo byo kwambara amadeshire canke kwitubuza ubivuga kwiki nk'umuzise nk'umucuraranzi? Ico ni kibazo rero kigoye, ni kibazo kisana kigoye ariko byose ngaruka handi nyene uko umuntu kwizera ko iwaho kugera niko agenderamo. Yego. Hari abantu bavuga bati Imana ntiraba ibyo ivy'inyuma. Iraba umutima gusa. Uko noba nambaye kose canke uko noba ngaragara mu maso y'abantu bambona imbere. Ntacu sikazima ndiko umutima wanje umeze neza. Ariko kandi ikintu abantu bibagira bavuga gutyo nuko n'ijambo ry'Imana ritwigisha yuko abantu bose badafise ukwizera kungana. Donc abantu bafise ukwizera guto batsitazwa n'ibintu bito. Ashobora kubona ngo abakobwa ngo ntibambara amapantaro. Yego. Yabona umukobwa ariko ararongora naho yo bari mu mpemu akabona ipantaro gusa. Atoya ivyo ntavyo nemera. Rero hariho ikintu kitajanye n'impemu kijanye n'umuco. Umuco wacu waje mu ishengero utwigisha ko ibintu bimwe bimwe bidahuye n'umuco w'ikirundi vyankwa n'ijambo ry'Imana ariko ataho vyanditse. Rero abantu barabicanga sivyo. Ndaguha akarorero gasanzwe sivyo. Burya iby'imishatsi canke kwambara iherene canke niki ni ibintu mu mico y'ibindi bihugu ari ibintu bisanzwe. Ariko kubera mu muco w'iwacu iyo ubibonye uca ufata ko umuntu afise ingeso kanaka kubera ubonye ukuntu yambaye twaciye dufata tubizana mu ishengero bwa ngo ntidushaka ko abantu bambara kurya baza kuririmba imbere. Ariko burya Imana kuntu igutora, burya Imana ishobora kugutora ikaguhindura yagutoye uri mu ngeso mbe ngaho hanze ikaguhindura. Sivyo. Ico gusa novuga tugerageze gutahura twese. Nukuja hagati yo kumenya ikibuzwa n'ijambo ry'Imana ikidahuye n'umuco ariko n'ikintu gishobora kubera igitsitaza abantu benshi. Rimwe ibintu byo kwambara birabera igitsitaza abantu. Hariho inyambaro ubwawe uvuga ati nkagenda ngaho hanze nkeje imbere y'abantu. Barafise ukuntu baza kumbona. Akaroro gasanzwe. Iyo uje gutembera muri ville ugiye ku isoko niyo ugiye muri mariage y'umuntu ntiwambara co kimwe. Ni kubera iki utambara agapira gasanzwe ugiye muri mariage? Duhere uvuga ati aha hantu ngiye haransaba ko ngira uko nifata uko mbansa. Rero ni gute ugiye gusaba akazi utagenda wambaye ikabutura? Ariko ushobora kuba umuntu w'umunyabwenge yambaye ikabutura ntaco bitwaye. Ariko kubera ikibanza ugiyemwo n'ivyo ugiye gukora bisaba yuko wirinda kubera igitsitaza abantu benshi. Burya inyambaro ishobora kubera igitsitaza abantu. Hari umuntu araba gutya akaba aratinutse hama abo bantu baza mu ishengero ahubwo n'ishengero rimaze nyene uko abantu nk'abo nyene baza. Ariko ntibaze kugirira ibibazo mu ishengero sibyo. Duteza kwiga kubabera akarorero. Ariko kandi twibutsanye yuko guteba kuca umuntu yambara inyuma utazi ntahe yiwe utazi ukuntu ashobora kuba atahura ibintu kanaka kandi abantu bose bagira mpemu yera. Burya mpemu yera ashobora kubuza ikintu wewe wenyene ataco gitwaye abantu bose. Aravuga ati wewe ntuze bigere ugira iki. Abantu ngo urumva gutya mu nta narimwe ngo yigera yambara. Ndaguha akaroje nivuze sinshobora kuvuza mu ishengero nambaye ishapo. Suko cyangwa umuntu atari seriye ngo nivura ngo nambaye ishapo imbere y'abantu. Ariko mba numva umenga ngeze imbere mu bantu mfise uko ntezo kwifata kugira ngo mbere akarorera abantu benshi ari coshora kubabaza umuntu kanaka jewe ndashirinde sivyo kugira ngo hitamutuma
agira ikibazo kanaka sibyo ariko kandi raba abantu kuco bari abantu gucira urubanza umuntu ushobora ko utamuzi ukamuhora ko yambaye deshire peut-être jawe yambaye deshire canke yambaye impuzu ngufi canke niki ariko ndukumenya ko twifata imbere y'abantu imbere y'ishengero kuko ni kibanza cubashwe sivyo kuko urabizi yuko hari kuntu ushobora kwambara ugeze ahantu uhindura ni gute mwishengero tutohubaha kujya twubaha imanza kujya twibaha imiryango yacu kujya twibaha abapapa bacu tuhagaze imbere ya uhagaze kujya wicaye ufise uko wiyegeranya tekana yegeranye nicare neza ndi mu bantu ni gute tubigira mu ishengero rero nivyo uko umuntu wese ibyo yatahuye abibemo aho kwizera kwiye kugera akubemo ariko kandi twige kumenya ivyo ijambo ry'Imana rivuga tuvyanke ivyo ritavuga navyo bivanye n'umuco wacu tumenye ko tubibwira abantu tumenye ko tubifata ubundi bo tuzobicanga vyose hama twisanga abantu barakomeretse canke wararetse umuntu ngo mbonye umuntu yambaye madrede ngo ntiyoza mwishe gafisa madrede ngo ntiyoza mwishengero kandi Imana ishaka kumukiza kubajya ngo ntibazi wacu ariko bajyanye n'Imana ishaka rero nivyo gutahura umuntu byo mu gifaransa bavuga ngo prendre avec des pincettes ubifate urabiye ku mpande zose ko uraba uruhande rumwe wosanga tudashobora gutahura twese kumwe ibintu kanaka ariko ijambo ry'Imana rivuga turarizi turespecte twubahe ijambo ry'Imana rivuga ariko kandi tumenye nuko twifata imbere y'abantu murakoze hama tuko tubona aba musiciens benshi bava mu Burundi baja mu bindi bihugu ugasanga mu musicien waho mbona uno munsi ugasanga ngo yagiye benshi ugasanga baragiye mu bindi bihugu mbega biva kuki mbega hoko wiki kugira ngo aba musiciens tubagumane mu Burundi ivyo biva ku mpamvu nyinshi ariko icambere burya ibintu bituma abantu bagenda ni ibintu bitandukanye rimwe dukunda kubona impamvu zimwe cane izerekeye n'uburyo ahantu nta buryo ndonka ndi kungiye kurondera ubuzima ico ni ikintu gikomeye burya abantu badahora biyumvira baraba abantu bagiye bakihutira kubacira urubanza ngo bavuye mu Burundi ariko utazi ico umuntu agiye kurondera ubuzima ico kintu n'Imana iragishigikiye gukora Imana ikunda abantu bakora sohoka igihugu ugende wige genda urondere kuko urondera ibyo gutunga urondera ibitunga umuryango wawe turondera gusa kugira ngo jewe ngo wumve ko nagiye muri Canada oya ugenda kuko ufise impamvu y'ikintu kigutwaye burya rimwe n'abacuraranzi hari bamwe barabagenda badatwaye no gucuraranga kuko bafise ubundi buzima bafise akazi batwawe n'akazi rero abariko baragenda kubw'impamvu zitandukanye cane cyo kurondera ubuzima ni ikintu cumvikana abantu bo bacira imanza ngo bagiye kuko bateza kuronderera ibitunga imiryango yabo nibaza ko n'abarongozi bamwe b'indirimbo mpembazamana bagiye mu bihugu byo hanze nubwo batabivuze ubwabo cyangwa ngo bagende ku mahezo bagende baravuga ngo je nagiye ngo kubera iki niki canke niki nuko umuntu wese arondera aho yishikana mu buzima ico ni ikintu gisanzwe ico ni ikintu umuntu atocira urubanza uwundi kuko abantu barubaka ingo yubaka urugo akavuga ati oya nahora nibana amafacture mbe nzobigira gute mbega amatara nzoyagira mbega rwaye gutya reka nsimbe nje kurondera ahandi hantu mu bihugu biteye imbere ni ibintu vyiza ikindi kintu gigira gutuma abantu bagenda nuko ashobora kuba badahabwa agaciro ngaha bavuga ati agaciro tugahabwa mu bindi bihugu barazi kubona ingabire zacu barazi kubona ati bajya abantu barabizi barazi gutahura ivyo bintu kandi ico naco ntawo gihora abantu kuko nico uruhande rumwe nico kuko ibijanye n'umuziki ngaha mu Burundi ntibiratera imbere ku rwego bihugu bimwe bibanye vyacu ngaha bigezeko akaroro gasanzwe nk'umuntu aba muri Kenya uko n'ubutunzi bw'igihugu wanashaka bwifashe tureke no kuvuga ngo kuvuza umuziki aho igihugu kigeze kirerekana ko abantu bakigendamo bagiye kurondera ubuzi kuko igihugu kimaze gutera imbere baramaze kudusiga muri ibi canke biriya rero ni ibintu bisanzwe ko abantu twobabuza kugenda ngo bagume ngaho iwacu ni vyiza iyo ufashe umuntu kugira ngo umuntu ntagende biroroshe
umuha ikimutuma aguma ngaha. Rero ikimutuma aguma ngaha nivyo nyene twavuze. Hanyuma guhabwa agaciro kimwe no guhabwa ibibahagije. Kuko n'abantu nk'abandi kurya abavyeyi bacu barondeye bakaturonderera nk'abana niko natwe twishaka kuzoronderera abana bacu. Rero umuntu agiye no kuvyubahiriza. Ariko kandi tumenye ingene duha agaciro abiwacu. Tumenye ingene tububahisha naho tuba turiko turashaka ngo tubagumane gusa tububahishe kuko ashobora no kuzogenda akagenda kwiga akaja kurondera ubumenyi hama akagaruka ngamo ryashengera iwanyu akaza kwigisha n'abandi. Rero impamvu ziratandukanye ni nziza kuri bamwe, impamvu zimwe ni mbi ku bandi. Bamwe baragenda bakavana mu gakiza bakaja mu bintu bidahesha Imana icubahiro, birababaje, ariko nta wubuza abantu kugenda kuko ubuzima bwabo nibo baba bufise. Ariko kandi dushigikira abo dufise. Abantu b'agaciro ntituzorindire ko bazogenda kure kugira ngo tuvuge ngo naka ngo yarakomeye, canke tuzorinde ko batuvamwo Imana iturinde ngo naka yaratashe yarapfuye, aho ariho tutangwe kubona agaciro kiwe. Duha agaciro abiwacu bakiri hagati muri twebwe kugira ngo nibagenda n'ahandi bazovuga ati iwacu i Burundi hariho ico babivye muri jewe, nzokigenda naho nzogenda hose, nzonagaruka ahubwo mfashe n'abandi. Ndaza abacuranzi bamwe sinzi abantu benshi ntibabamenye, baha akarorero gasanzwe. Hariho umucuranzi yitwa Claude Ciza. Claude yari mu bateri yavuze ingoma muri Shemeza kera kwa Apollinaire. Claude yaragiye mu mahanga, ariko mu myaka iheze Claude yaraje ino akaza kuraba ibiteramo by'abarundi, akaza gushigikira abandi bajene biga ingoma, akagira materiyo yo kwigisha ababateri n'abandi batandukanye bahora bagaruka ngaha mu Burundi kugira ngo batere intege batoyi babo hama bagasubira iyo bagiye. Hanyuma twigisha bari ngaha, tubashigikire, tubigishe, kandi twibuke yuko uwo muntu ufise ngaho mw'ishengero ntazohora ngaho, ahubwo igisha abatoya biwe kugira ngo niyagenda ntihagire ikintu ishengero rizohomba cyangwa igikorwa cononekara, kuko wameze kumenya yuko abantu uwaraho azohamara imyaka 10 hama Imana imuhezagire. Rero no kugenda n'umuhezagiro rimwe. Burya abantu bagiye bavuganye n'Imana kugira ngo Imana yagure iyerekwa ryabo bakagenda, kandi ni vyiza ko bagenda. Rero dushigikira abo dufise, abagiye ntitwihutire kubacira imanza, ahubwo twigishe n'abatoya bariko baraza kugira nabo nibagenda basiga abandi n'abandi bagenda basiga abandi. Nuko bimeze. Hama nka Farley, ninde umucuraranzi w'icitegerezo cyawe? Ico kibazo kiragoye gose kwishura kuko burya kugira icitegerezo sinogira icitegerezo umuntu umwe, mbona umenga biragoye gato. Ariko abantu bose bagiye barakwigisha aho ubugeze nuko ari uruhara rw'abantu benshi cyane gose. Burya ashobora kuba negishwe n'umuntu kuvuza piano uyu, narabiye kuririmba ku wundi muntu, narabiye guproducer ku yundi muntu, shobora narigishijwe n'uwundi muntu, n'abantu benshi, ariko si umuntu umwe, sibyo. Narakuranye na Fortran ko nabivuze, niwe muntu twatanguye kumenyana irya mbere. Umuntu yabaye icitegerezo kuri jewe imyaka myinshi, nigiye k'ibintu byinshi, nawe aragera igihe aragenda, ubundi nigira ku bandi bantu, abakozi Imana mwe Apotre Apollinaire n'umuntu tuzinanye nubaha, abacuraranzi bandi batandukanye, abitwa Barontunga. Abantu benshi baramuzi ko yakoze indirimbo z'abarundi kuva kera, n'umuntu muri production ndabirako baturiya muntu n'umurundi yageze aho yagejeje umuziki ahantu kanaka, n'abandi baririmbyi batandukanye benshi nabo tukagenda turakorana ubu bakiri ngaha mu Burundi n'abatari mu Burundi, n'abantu namanigirako. Rero nta muntu uvuga ngo ni n'icitegerezo wenyene, ariko abantu benshi baramfashije kugira ngo nshike aho nshitse, n'abandi nkirabirako n'uno munsi kugira ngo nzoshike kandi imbere. Turashimiye cyane. Hama muramaze gukorera gospel mu Burundi igihe kinini, mbega ubu tuvugana gospel mu Burundi imeze gute? Uyibona gute? Hari intambwe tugeze ko canke bimeze gute? Intambwe yo irahari. Gospel yo mu Burundi jewe nivugiye kuva uko nakuze mbona imyaka iheze gospel ko yari imeze haciye imyaka 20 si kwimizo no munsi. Jewe natanguye kuva mu bacuraranzi haciye imyaka 20.
uno munsi ibintu byinshi byarahindutse, ibyahindutse byiza birahari, sibyo nuko abantu bamenye gukora ibintu, ubuhinga bwariyongere, indirimbo zariyongereye, abanditsi b'indirimbo bariyongereye, abantu bandika indirimbo nyinshi dukoresha mu isengero bariyongereye, n'abandi bariko baraza, abakuze n'abato. Ico ni ikintu twoshima. Abantu bamaze gutahura yuko ibi gukora umuziki wa gospel ari umuziki usaba karite, usaba ibintu vyiza. Abantu bamaze gutahura ko bikeneye ibintu bisaba uburyo, bariko barashiramo uburyo, maze kubona ibiteramo bitandukanye bihora biba ngaho Bujumbura, bimwe bimwe binini binini, bati ibi bintu ntavyo twara tubona muri za 2006-2007. Ubu haje abantu abagwiza tunga bashiramo amafaranga, bagura ivyuma vyiza. Burya mu Burundi turafise ivyuma vyiza, ntivyari bihari imyaka iheze. Abaririmbyi barateye imbere mu buhinga, barateye imbere mu kwiga ijambo ry'Imana. Nitwovuga ngo byose ni bibi, ariko kandi no kwemera yuko hari intambwe tutarashikako, uko urugendo rukiri rurerure, bivanye cyane na mbere n'ubushobozi dufise nk'abarundi canke igihugu cacu Burundi, kubaho twavuye, ibibazo twaciyemwo gushika uno munsi. Urugendo rwa rurerure, ariko kandi turacafise byinshi byo kwiga, byo guhindura, byatugoye. Turacafise ntituragira n'imikoro menshi yo gushira ubwo buryo bwinshi mu muziki nk'uko babikora mu bindi bihugu, ariko navyo biriko biraza. Rero ntiharagera ko bidutunga nk'uko twabishaka, ariko biriko biraza. Ni ibintu bitoza biraza buke buke. Nta kintu umuntu yovuga ngo byose ngo twobicishamo umurongo, byose ngo bimeze nabi cyangwa ngo byose bimeze neza. Oya, ariko kandi twemere ibitugora, tuvyemere, tubikorereko. Aho tumaze gushika twashimira Imana, ariko kandi ntitwicare. Rimwe rimwe birashikora kudushikira ukumva warakoze nka twe dukora ibya production, wakoze indirimbo 2-3 zakunzwe n'abantu, kumvura umuntu akomeye gose, ariko kibagira ko atahurigeze urashikana iyo ndirimbo ntirashika kure kurusha. Rero ibyo tumaze gushika ko ni byinshi, ibyo tarashika ko navyo biracahari. Rero nukuza turabivuga. Nibaza ko nocangira ko ndanabashimira ko mwamaye aka kajyo kuba ndinga kugira ngo tuvuge ibintu biba bikenewe, ibyo tubayemo iminsi yose mu mashengero canke mu baririmbyi bitandukanye, bizotuma tuva kuri iyi ntambwe turi kuno munsi isumbiye twari turi ko muri 2005-2004 canke imyaka yari iheze kuba dutangura imbere. Ariko kandi ntitugumaha, dutera imbere mu myaka 10, tuvuga ati kumbe muri 2025 twari tugeze aha, mu myaka 10 tuba tugeze aha. Twihe ihangiro. Murakoze. Aba mugaraheze ikiganiro cacu, mugaraheze ikiganiro cacu, ndashanga utangiye impanuro, impanure muri rusangi ku bacuraranzi, ku bacuraranzi muri rusangi, impanuro. Impanuro ngo natangwe ndabivuga, nimba uri umucuraranzi akora indirimbo mpembazamana, urufatiro rw'ivyo ukora nagakiza. Nimba ico kintu utaragikorerako, ico nugikorereko, kuko intahe yawe ni ikintu gikomeye cyane, ikintu kizohindura n'ubuzima bwa benshi, bisumba no kuvuza gusa, bishobora guhindura abantu benshi. Ica kabiri no hanura bamenye ico arico gikorwa c'Imana. Umuzi w'igikorwa c'Imana uri mu ijambo ry'Imana. Rero twige kumenya ikidusunikira gukora ibyo dukora, ico bita motivation. Ni iki kigusunikira gukora ibyo ukora uno munsi? Kuko nangaho hanze baravuza umuziki, ni kubera iki wahisemo kuja mu ishengero ntuje aho handi? Nuko ufise ico wakurikiye. Ica gatatu, ibyo ukora byose bikore kubw'icubahiro c'Imana, ego, kandi bikorana ubwenge. Bikorana ubwenge, ubikorane nk'umuntu afise intumbero. Ntitwebe abandi bavuga ngo ntibakizwa, ngo ntibari serio, ngo ntaco bazomara, ntaco bapfuza uvamwe mu buzima, ngo ntaco barimarira. Ivyo ni ibintu abantu bavuze kuko ntahembi babonye. Ariko ivyo dushobora kubikuraho. Twebwe urunganwe ruriko ruraza uno munsi, abari uno munsi n'abari nyuma yacu, dukorana ubwenge ibyo dukora, dukora ibintu vyiza, dukorana umuco wa excellence. Icanyuma nohereza ko dushigikire abaririmbyi bacu, dushigikire abacuraranzi bacu. Ico ndakibwiye twebwe nyene ubwacu, tukore, twiteze imbere, turondere kwiteza imbere. Amashengero ashigikire izi ngabire ziri mu ishengero, abari mu gihugu, muri politike mu gihugu, mu burongozi bw'igihugu bashigikire izi ngabire. Abantu n'abakristo basanzwe bashigikire abaririmbyi babo,
yego kurya babahezagira kwa Mungu iminsi yose canke mu ndirimbo mwumva niko nabo bakeneye guhezagirwa mu bintu bitandukanye. Rero gospel mu Burundi izoshika kure nivyo, aho imaze gushika si hato, ariko kandi izoshika kure, byose bizova. Hariho umukuru w'igihugu wa kera yahora avuga ngo byose bizova mu maboko yanyu, bizova mu maboko yacu. Dukore rero, dukore n'ubwenge, dukore tuzi ico turiko turarondera, dukore byose cane byose bishingiye kuri Kristo. Ibisigaye byose bizoza. Yego. Turabashimiye cyane. Akoze namwe. Turabashimiye cyane ku kiganiro tujeje kugirana namwe. Hama katubahe akajambo kanyu ako wifuza kuvuga, turabahaye kazi. Nashaka kubashimira cyane na mbere Burundi Gospel TV kuba mwashoboye kunyakira. Kandi ntere intege abantu bose bari muri iki gikorwa. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ubutame bwanyu si ubw'ubusa mu mwami. Yego. Cyo muri ko murakora mubikore nk'ababikorera Imana, mubikore nk'ababikorera abantu. Hanyuma mwitwararika iby'ubwami bw'Imana. Ibisigaye muzovyongerwa. Amen. Icyo muri ko murakora mubikore na excellence, mubikore neza, mubikore mwiyumvira abandi, mwiyumvire mwenge gusa. Hanyuma muduze ingabire zanyu, mukorere mu ngabire zanyu, uziteze imbere. Ingabire zacu zive hano zishike no mu makungu. Hama impact y'igikorwa c'Imana itera imbere. Abaririmbyi, abacuraranzi, twese turi kumwe, twunga ubumwe, dufatane mu nda, dushigikirane. Yego. Uteye imbere, umwe ateye imbere akagera kure, ni iteka kuri twese. Umucuranzi umwe ateye imbere agashika kure, ni iteka kuri twese. Dushigikirane, dukundane, urwo rukundo ruje mu mashengero yacu, ruje mu mibano aho tubaye. Hanyuma Imana izoduteza imbere kandi izodushikana kure. Murakoze. Turabashimiye cyane. Turabashimiye cyane ko mwemeye buno butumire bwacu. Hama reka dushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV aho muri hose mbandanye muhezagirwa n'ibiganiro vyacu naho ubutaha. Shalom shalom.